Imana ishime yuko uyo Yesu Kristo yapfuye, abantu baramugwanije bagwanya ubutumwa Imana yari yamuhaye ngo yaje mu biwe, abiwe ntibamwakira. Ariko Imana ishime ngo bamwakiriye bose yabahaye kucika abana b'Imana, ngo nibo bizeye izina ryiwe. Yohana igice ca mbere umurongo wa 11 na 12 niho hatwereka ingene ngo yaje mu biwe mugabo biwe ntibamwakira. Uretse no kumwakira baranamugwanije, uretse no kumugwanya nibo bamushize mu maboko y'abanyakibi kugira ngo abambwe apfe. Murazi ko babahitishijemo hagati ya Baraba igisuma na Yesu uwo bo barekurira bagahitamwo Baraba. Ivyo vyose babikora bazi yuko bariko barahana Yesu kugira ngo apfe, bavuga ngo ararogota ku mategeko, bavuga ngo agwanya le patriarche canke agwanya ivyagezwe vya Musa, akagwanya n'abasogokuruza Aburahamu. Ariko ivyo vyose barabikoze bibaza ngo bagwanyije Yesu, ntibamenya yuko bariko barashitsa umugambi w'Imana. Kandi Imana ihabwa icubahiro kubona uyo mugambi barawushikije, baramwica bibaza ngo arapfuye, ariko ku munsi ugira gatatu arazuka. Iyo niyo ntsinzi tubona Yesu yagize ku bantu. Urupfu bari bamuteguriye ntigwashoboye kumugumana. Inyuma y'iminsi 3 yararunesheje, kandi iyo ntsinzi ntiyabaye kubwiwe, ni intsinzi yabaye no ku bwacu abamwizeye. Yaduhaye kwitwa abarushishaho kunesha canke plus que vainqueur. Nukuri intsinzi Yesu Kristo yaronse yayiduhaye twebwe tutarinze kugwana, mugabo twizeye ico yakoze ducika abarushijeho kunesha, kuko twahawe intsinzi tutanesheje. Iyo ntsinzi rero Yesu Kristo yagize ku bantu, natwe yaradushikiriye, kuko mu rupfu rwiwe niho turonkera ubugingo budashira.